Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agizwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa ku gateka kazina muntu ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa muri politike, aho cane tuza kwibanda mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho hari injyane zikomeye cane hagati y'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'abavuga ko bari muri leta mbyeyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibintu ntibyoroshe hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, aho Reveriyano Ndikuriyo amaze igihe kitari gito asemerera akavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agamije gusambura umugambwe, kandi akerekana ko ariko arakorana n'abansi b'igihugu, akaba aribo bari kumubwira gusambura umugambwe kubera ibikorwa bitandukanye biriko biragaragara muri no minsi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arafata bamwe nyine bakoreye umugambwe bimwe biboneka kandi batumye igihugu kigera aho kigeze, akabafata akabapfunga, ariko ibyo byose nyine akaba atari kubyibwira ahubwo ari kubibwirwa nyine n'abansi b'umugambwe uri ku butegetsi ndetse n'igihugu, cane biganjemwo abahunze igihugu bari hanze, aho bariko baramuhanura nyine kuba yafata bamwe mu bihangange bikomeye cane bikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi akabapfunga, yamara kubapfunga nyine umugambwe uri ku butegetsi ugatakaza ingufu, ku buryo Perezida Evariste Ndayishimiye nyine azajya afata ingingo ashatse atamuvuguruza. Ariko nyine Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akaba ariko arabyamirira kure, akavuga ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ibintu biteye isoni kandi ari ibintu bibabaje cane, akaba ariyo mpamvu ari gukora igishoboka cyose kugira ngo azenguruke mu mazoni yose agize igihugu c'u Burundi yumvisha abagumyabanga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arashaka guhemukira umugambwe n'igihugu muri rusange akoranye n'abansi b'igihugu. Ibyo byose nyine Reveriyano Ndikuriyo akaba ariko arabikora mu ntumbero nyine yo kwangisha abanyagihugu Perezida Evariste Ndayishimiye, kugira ngo gahunda yo kumutemagaza ku butegetsi niramuka igeze sazagire abagumyabanga bazajya mu mabarabara ngo bamagane uwo mugambi wo gutemagaza Perezida Evariste Ndayishimiye nyine, kuko nyine umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo azaba yaramaze kubasobanurira byose ku bijanye n'amakosa Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri no minsi. Ibintu byagiye kunyuka kandi biba bicane, aho Perezida Evariste Ndayishimiye afashe ingendo yo gupfunga wahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Bunyoni. Ubu amaze igihe kitari gito apfunzwe, kandi akaba apfunzwe ku buryo bubi cane, aho nyine abaharanira agateka kazina muntu ndetse na General Bunyoni ubwiwe batabaza bakavuga ko General Bunyoni amagara yiwe ashobora gusinzikara cane ku buryo yanahaburira ubuzima kubera uburyo bubi afunzwemo, kandi akaba asanganywe indwara ikomeye cane. Ibyo byose nyine bikaba biriko birababaza abagumyabanga bakomeye cane biganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu gushaka gusambura umugambwe yahereye nyine ku bakomeye cane, guhera kuri General Bunyoni ni nk'ikimenyetso yaratanze avuga ko ata muntu n'umwe uri mu mugambwe uri ku butegetsi cyangwa se wigira igihangange ngaha mu gihugu c'u Burundi uzigera umunanira, kubera ko yubahutse agakura amabanga General Bunyoni bikanamukundira akanamupfunga, akaba apfunzwe ku buryo bubabaje cane, aho benshi babona ko ashobora no kuhasiga ubuzima, mu gihe nyine ku rundi ruhande mu nzego z'umutekano hari akarwe nyine gakomeye cane kabonye ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuba yapfungura General Bunyoni bitoroshe, kakaba kariko karategura mu mpisho umugambi wo gutorokesha General Bunyoni, ariko nabyo nyine bikaba bitoroshe cane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi arafise iperereza rikomeye cane ririko riramukorera, akaba ariryo ririko riramuha amakuru y'ibiriko birategurwa byose. Akaba ariyo mpamvu muriko murabona nyine abashaka kugira impinduka bakora bihita bimenyekana, nk'uko mwabibonye mu minsi iheze, aho
hari hamaze iminsi itari mike havugwa icuka ca kudeta, ibintu bikaba byari bimaze no kugera kure kuko n'umukuru w'igisoda Prime Niyongabo yari yaramaze kujya ku ruhande rw'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko birangira Perezida Evariste Ndayishimiye ahise abitahura mu ntango igikorwa kitaraba. Ibi byose nyine bikaba byarahise bituma igikorwa cyo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kiburizwamo na bamwe nyine mu basoda bacungera umukuru w'igihugu. Abo basoda bakaba bari barongowe na Jules Ndihokubwayo asanzwe ari umwizigirwa ku buryo bukomeye wa Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari nawe wari ugiye gusubirira Prime Niyongabo mu mabanga yo kurongora igisoda c'u Burundi. Hari amakuru menshi adahumuriza twabateguriye tugira ngo tubashikirize mu idonido ry'aya makuru, wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ukoreshezeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Muramaze iminsi itari mike mwumva inkuru zijanye n'itembagazwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho hari akarwi nyine kiganjemwo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza gahora gahiga gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko kavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira umugambwe wo ku butegetsi, akibagirwa ko ari we watumye agera mu kibanza gisumba ibindi ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ariko arafata abana bakoreye umugambwe bimwe biboneka akababogoza amabanga, abandi akanabapfunga nyine nk'uko yabikoze agapfunga General Arigendeye Bunyoni. Hari amakuru adahumuriza ariko aravugwa ko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba arateguye akarwi gashobora kuzahera ubu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arigendeye Bunyoni ishano kugira ngo agwe byihuse aho apfungiwe, ariko bikamenyekana hakiri kare bagaha gasopo Perezida Evariste Ndayishimiye ko nahirahira agakora amakosa nk'ayo ko batazigera bamwihanganira, na rirya bamaze igihe kitari gito bamwihanganira, ariko bakaba baramuhaye gasopo bakamubwira ko ibintu bishobora kumubana bibi cane. Murazi nk'ingingo Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze yafashe yo gukura mu mabanga Prime Niyongabo, ariko bikaboneka ko iyo ngingo ari ingingo atari yiyumviriye neza, kubera ko Prime Niyongabo yararinze ubutegetsi bwa CNDD-FDD kandi yarakoze bikomeye cyane kugira ngo umugambwe ku butegetsi ube ugeze aho ugera, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo byose ntago yabirebye, ahubwo yahisemo nyine gusinya dekara imukura mu mabanga, yirengagije ko ari we wagiye akingira ubutegetsi bwiwe mu minsi yose bwageragezwa gutembagazwa ku butegetsi. Byashavuje ku buryo bukomeye cyane Prime Niyongabo, akabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye amugambaniye, kandi akabona ko kugira ngo nawe akurwe mu mabanga narangize apfungwe nk'uko byagendeye General Arigendeye Bunyoni bitazakunda, ariho nyine nawe yahise yifatanya n'abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye bimaze kumuyobera, ahita atanga itegeko rikomeye cyane, aho yava mu rugendo avuga ko Prime Niyongabo agomba kugaranirwa mu rugo iwiwe, aho nyine Prime Niyongabo yamaze indwi zishika muri ebyiri atategeko na rimwe atanga mu basoda, ariko hakaba hariko haraba inama z'urutavanako hagati y'abajenerali bakomeye cyane barongoye igihugu c'u Burundi kandi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi, aho bihanangirije Perezida Evariste Ndayishimiye bakamubwira ko noneho badashobora kumwihanganira, kandi bakamubwira ko ingendo yihaye ari ingendo mbi cyane ishobora kuzamushikana ahantu habi cyane, aho bamuteye ubwoba bakamubwira ko naramuka yemeje iyo ngingo yo gukora amabanga Prime Niyongabo ibintu bitamworohera bahita bamutembagaza ku butegetsi ubutaraririye. Perezida Evariste Ndayishimiye yihweje ibyo abajenerali bari bamaze kumubwira, nawe abona ko yaba akoze ikintu gikomeye, kandi abona ko noneho bitamusiga nk'uko byagenze nyine wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arigendeye Bunyoni. Abona ko abajenerali barakaye, kandi abona ko isaha n'isaha bashobora guhita bakora ikintu gikomeye cyane, ariho nyine yafuta iyo ngingo ikura mu mabanga Prime Niyongabo. Ubu ngubu Prime Niyongabo akaba ariko aridegembya, akaba ariko aratanga akoresha amanama, agatanga amategeko nk'uko nyine byahora mbere y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yasinya dekara imukura mu mabanga. Ibyo byose byaje byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yita igihangange, akavuga ko ari intare ifise amenyo ikarishe, akavuga ko agiye gukora ibishoboka byose ngasambure akarwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko biraboneka ko akarwi gashaka kumutembagaza ku butegetsi kamaze
kamaze kumurusha ingufu kandi kamaze kumurusha abantu, ariyo mpamvu nyine ariko arafata ingingo muri no minsi bikaboneka nyine ko zivugurujwe. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye gutsindwa urugamba yatangiye rwo guhasha akarwe kiganjemo nyine abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza gashaka kumutembagaza ku butegetsi, ariko nyine ibintu bikaba bitoroshe muri no minsi kuko inyinyurana ririko riraba mu bihangange bikomeye cyane biri mu mugambwe ku butegetsi rirashobora gusiga igihugu gisambutse nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015 aho umuhisi Petero Nkurunziza yongera ikiringo cya gatatu kitari gikurikije amategeko, abarundi isinzi bakahapfira abandi bagahunga igihugu, ibintu byinshi bikononekara mu gihugu. None ubu ngubu ingaruka z'icyo gihe ni nazo ziriko ziragenda ku barundi, kuko abarundi b'incabwenge bagakwiye kuba bakorera igihugu, benshi barahunze bari hanze y'igihugu bariko barakorera ibihugu bitababyaye, mu gihe igihugu cababyaye cyuzuyemwo ibibazo bitandukanye kandi gikeneye imbaraga zabo, ariko nyine politike ifitwe n'umugambi ku butegetsi CNDD ikaba nyine itaraba ibyo bibazo yateje ngo igarure izo ncabwenge mu gihugu, ahubwo ikabandanya gukora amakosa akomeye cyane mu gupfukira ibyaha bikomeye cyane byagiye bikorwa n'intwaro ya CNDD kuva mu mwaka wa 2005 gushika ubu ngubu. Ariko igitangaje nuko nyine umugambwe uri ku butegetsi ushobora kwisambura ubwabo, kuko mu mugambwe harimo ikibazo gikomeye cyane, kuko haramaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba umurwi nyine uri inyuma ya Perezida Evariste Ndayishimiye uvuga ko uri muri leta mbyeyi, hakaza n'undi murwi uri mu bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo akunze kugaragara yerekana ko umuhisi Petero Nkurunziza yari umugabo urinda, ariko akongera ku rundi ruhande akerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco ashobora gushikana ku gihugu, kuko n'ubusanzwe ngo yari umuntu udashobotse ku rugamba, akavuga nyine ko yari umutunyi ku rugamba, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagiriza bamwe mu ndongozi z'umugambwe ku butegetsi ndetse na bamwe mu ndongozi zirongoye igihugu cy'u Burundi, bamwe aho abita imbundenge, abandi nyine akabavugaho amajambo abamaramaza, abandi akabita amasiha. Ibyo byose nyine bikaza byerekana ko mu mugambwe ku butegetsi harimwo ikibazo gikomeye cyane, niba harimwo abarota gutembagaza ubutegetsi kandi ubutegetsi buri mu minwe yabo, ni ikintu giteye ubwoba kandi bishoboka ko gishobora gushikana igihugu ahantu habi cyane, kuko ibiriko biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi biraboneka ko mu generali wese ariko araduka agafata ingingo, mushiranganje akaduka agafata ingingo, wamengo nyine igihugu nta mategeko kigira kubera ibikorwa bitandukanye biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariko nyine ibyo byose bikerekana akavuyo n'akajagari kari mu mugambwe urongoye igihugu cy'u Burundi, mu gihe aho kugira ngo bakomeze imigambwe yindi ahubwo bafise intumbero yo gusambura imigambwe, kuko nyine abarundi batari bake bari batanguye gukunda umugambwe seneri kandi batangiye kuhurumbira ku bwinshi, kuko hari abanyagihugu bari batanguye kuva mu mugambwe ku butegetsi CNDD bakinjira mu mugambwe seneri, ariko umugambwe ku butegetsi CNDD warafashe intumbero yo kusambura unyuze muri bamwe nyine bagize iyo migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, aho nka Gatorwasa mushinga amateka yahazwe no kugandagurwa, ariko kubera ko afise amasoko menshi mu nzego z'umutekano nyine amakuru akayamenya hakiri kare, akamagana abo bashaka kumugandagura, ndetse n'abarundi batari bake bakamagana ico cifuzo nyine cya bamwe mu bagize umugambwe uri ku butegetsi bashaka kugirira nabi umushinga amateka Agatorwasa, mu gihe abarundi batari bake bari bamufisemo amizero kandi babonaga ko ari we ashobora kuza gahuza abana b'abarundi, mu gihe biboneka ko intwaro ya CNDD yananiwe guhuza abana b'abarundi, mu gihe nabo ubwabo batumvikana hagati yabo, aho nyine bahora mu njyane zidahera, aho byatanguye nyine yirukanwa mu mugambwe muri 2015 bikonyuka, aho nyine bamwe mu bagize umugambwe ku butegetsi benshi kandi b'incabwenge bahunze igihugu, n'ubu bakaba bari hanze y'igihugu. Mu gihugu hakaba harasigayemo akarwi k'ibisuma gashaka nyine kugumya gapfukamye mu nda abanyagihugu. Byose nyine akaba ari ibibazo biriko biraterwa n'umugambwe ku butegetsi CNDD, ariko abarundi bo mu mihingo itandukanye bakaba batanguye kwamagana iyo ntwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo idatanga
umwidegembyo mu gihugu, idatanga umwidegembyo ku bamenyesha amakuru ndetse n'ibindi byinshi biriko birakorwa n'intwaro ya CNDD kandi biboneka ko ari ibintu bitanejeje kandi biboneka ko ari n'ibintu biteye isoni cyane. Muri kino gihe ubwoba buhari ni ukubera injyane nyine ziri muri uwo mugambwe zishobora no gushika mu bene gihugu, ugasanga ibara ryongeye kugwa nk'uko byagenze mu mwaka wa 2015. Ariyo mpamvu abarundi batanguye gusaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutuza injyane ziri mu mugambwe uri ku butegetsi, byamunanira nyine bagapfuma agatanga imihoho, amaze umugambwe uri ku butegetsi ugashaka undi mukandida uzawuserukira mu matora ari imbere, canke se nyine bagapfuma bagatanga imihoho umugambwe wose nyine ukajya ku ruhande, amaze imigambwe yindi ishoboye guhuza abarundi kandi ishoboye gukorera igihugu ikaza ikarongora igihugu c'u Burundi. Hari amakuru adahumuriza ariko aravugwa nyine kubera ibiriko birategurwa mu mpisho n'utwara igisoda c'u Burundi, aho hari amanama ariko arakoresha kandi bikaboneka ko ari amanama ateye ubwoba kandi adahumuriza Perezida Evariste Ndayishimiye. Ayo manama akaba nta yindi migambi iriko iravugirwamo uretse imigambi yo kwangisha abasoda bato bato. Perezida Evariste Ndayishimiye akabereka ko naho nyine ngo yabahenze akabongera agashahara, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ataneza afisiye igihugu kandi ko ataneza afisiye abasoda. Byose nyine bikaba ari ibintu biriko biraba mu kinyagero kandi bishobora gutera ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru menshi atandukanye tuba turiko turabatohoreza kuri no munesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka handi. Wowe usabwa nta cindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.